kana keza kantera ama ndakabona umutima ugakubita pum pum nkumva shaka nkumva icaka nkameneka nkavyimbigwa oya basi nzani ntabishasha 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 moshi yeah. Yo, hello. Hi. Yo, nous vous saluons à ceux qui aiment Azwan TV partout où vous êtes. On the mic, we are together, me, know you, with the six avec Dosti Buja. Public boy, chamamare guys. Yo, nkuko mubizi ni vya bindi nyene vya bindi vyo kudukunda vya bindi vyama bituma natwe tumva ko twuzuye turi kumwe namwe birashoboka. Ico mvuze take 5 for everyone liking Azwan Media. So hama ino munsi murabona ko turi abajene babiri abajene twabukereye kuberwa man. Istile nuwapfa kunyitako. Shokari mzee. Oh my god. Urabona ni Wizi avec Dosti turi ahantu ha bien ahantu haraga krima nyene kameze ukuntu juste sana. Oh my god. Juste na ahantu ha bien ahantu hakaze nibaza namwe abakunzi ba Azwan TV ndazi ko mubona muribonera no munsi ndabizi ko turateka kandi tuva haturiye siko none we kanda sabunera like na partage nyinshi so murabona Dosti Buja ni Wizi 6 na Dosti Buja reka twinjire hamwe no munsi ivyo dukora ni finale ndazi ko ni Champions League na Ballon d'Or turatanga dufise shokari dufise mu petit twaradupona mu kota sasa rero bremi yabaye mani ngo iba tumvita makuru amazi misasirikira ngo yego pour le petit washaingia filmation ngo ivi na lare nyingi sana abantu tuzatire umujama reka tumuzukire turabe ibyo bavuga ko ari ivyo koko ntwumva umupeta atarakwiza na 20 yo kwinjira filmation ngo afise ibihouse muri phase 2 phase 3 man ya man twarababwiye ko ni Wizi 6 na Dosti Buja tuzoguma tubazana ibintu biri on top notez bien muze mugumane natwe nituzobarambira ni sije no munsi mwayumvise ni shokwetu juste shokwetu ni kuvuga tuvuga ibintu biri muri entourage yacu siko ga Dosti yo numujene wacu bamitwa Leo Mix Mr Sibwabwana kwizina rya data ni rya mwana ndakeseri no munsi ni Moshi numujene yitwa Moshi Leo Mix benshi baramuzi reka tubereke ivyo twabavumburiye kuri uwo musore Leo Mix cameraman ingo yo abakunzi ba Azwan TV nitubarambira mudukurikire hama tubereke akaryoshe ko ino musi ndazi karahora mwitama siko none yo nimurambigwe ya just wow abakunzi ba Azwan TV murabona ko tutabarambira aho twababwiye twahashitse ni ku musore yitwa Leo Mix ntituzi ko tumubona canke tumubona ariko amatwi adusumira ni Leo Mix Jesh Machine benshi baramuzi ku ndirimbo Sibwabwana n'izindi nyinshi ni Leo Mix batubwiye ko ashobora kuba atuye ngaha mu iminsi bivanye ko ari amajama agenda avuga ko ni Leo Mix ngo juste namwe murabiza abantu kuntu baravye umuntu yaguza gasaha ngasiga ari filmation natwe no munsi twagerageje kumuvumbura ahantu haba kugira adusigura ivyo bintu ko reka nitubicisha amajambo gray ya reka twatake bro mo réalisateur mu bebe kuri kamera yo wagwa twinjirire turarubo mu rugi ya nkuko bisanzwe murabona turinjiye guys turinjiye tubona umengo harabaniga sinzi rero akarere ukuntu gapanze bro injira cameraman injira salama wazee mumeze vipi fresh mumeze neza kweri komo powe ngaha none akadudu kabonetse akagari kabonetse yo ababosi ba Azwan Media murabona twamaze kwishikira mu bwami bwa Jeshi Moshi no munsi ni Fedo Bruce sindababesha Dosti Buja today tunabawasha yani shokari mzee bakunzi ba Azwan Media na Wizi 6 na Dosti Buja bana mwe muratamba mwishime paske no munsi ngoma ndabaryohere mu borego siko no shokari leo yo vipi niganga bro vipi fresh meze bien yego none wewe witwa gute rero rega bro Nkuru nziza Andre yego yo murabona turi kumwe na Nkuru nziza Andre si Pierre ni Andre nimo mwitiranya abakunzi ba Azwan TV vipi ga Andre fresh uko gado kusa neza none merci Dosti Buja umwana ubona umenga ni babandi bajya bana kweli ujya tungaye ku munsi ka boss bro mano no kwa abaniga benshi kweli ni no munsi ndazi turabajya mwese abakunzi ba Azwan TV siko none so hama twashaka kubaza mbe ahantu ho Leo Mix asanzwe atuye yego nasanzwe atuye yego
eske nawe uri umugenzi wa Lomix murabana canke murabagenzi nyene uko nyene? jewe ngaha aturi mugenzi uko nyene Hama dusanzwe tubana nyene ngaha. Bo nukuvuga wewe urashobora kugenda kumuduha injira umuduhamagare bro. Tureke gukoresha tureke gutevya. Abakunzi ba Azwan uyu uba mwita Andre tumusanza powanye na yipowanye ngaha kwa sibwa bwana bo. Ye encore ko mwabonye ko abakunzi ba Azwan TV ni Lomix usanga asanzwe afise n'abagenzi benshi. Afise abagenzi benshi twamenya abaniga benshi mutembereye hajya. Man mwirwa mu swingi canke ga boss. Muguma mubiroreka. Ego kweli. Eba turi mu barasta siko. Cameraman. Bagi. Oyo. Bro ni uhamenyereye hano aboro ndaki. Turakuri ibirato ga boss. Turakuri ibirato ga boss. Yo murabona abakunzi ba Azwan TV nitwababeshe twamaze guhonyora kuri escalier ndahonyora ko ga boss. Ego guhonyora kuri ahonyora gusa turakuri ibirato. Ego. Ye twamaze gushika kwa Lomix mu bwami bwiwe. Ahaboro hapo abantu benshi. Hariya turabona y'umundi muniga hariya cameraman bere kuri ya muniga hariya. Wagwana. Twashaka kwinjira none ga bro. Aya. Ando nashobora kubamuhamagarira. Bisa ko kumuduhamagarira. Banguka rero. Banguka. Ye mwamaze kubona aho Lomix boy Josh Machine ahatuye. Na hantu ha bien. Agomba tubeshuza ati yaraguze canke arapanze siko ga best kuko nariko turabahizi no musi twaje canke bamuhaye indaro byose biramuhaye indaro no musi twaje kumuyiga tubwire karahi wiwe amashene tamaze imisi agura abantu bavuga uziko dosi namerewe asigaye amutinya muri no misi inoma sana man eba ni hatari aboro arakaze man arakaze kunzi ba Azwan TV wa waciye mu ngono yinjirama poinga ndaki bakunzi ba Azwan TV murabona ko ari shoka yani ewa twagendewe no mu people ndaki sawa niga naho n'abahani yeah abaji take 5 ramara tura hantu ha bien twamaze gushika meze gute bro aje mukanya murore take 5 maji thanks niga sigaye yivyimvya muri no misi ni noma yeah murabona ni Lomix ngira yamaze gufata gafaranga juste n'abashitsi baje umengo babakira umenga afisi eba Lomix reka ze tumusomera ha umva imiryango umenga ariko ava kure sana nimwibaze ngo yadutsinze turabizi murabizi ko abastari benshi birisha imigaro reka nariko tumugare ko siko none yani show busy rero yo bakunzi ba Azwan TV n'ubu Lomix twacamurindiye yo so Lomix boy Jeshi Machine ye namuzanye abakunzi ba Azwan TV papa mwabonye ko tutananirwa ni Jeshi Machine Moshi uri umuniga wanje ndakiye muri no mise wari mu showbiz yacha with 6 auju sasa poa uko fresh safi anaona vitu kama kali with 6 umuniga wa mwiruka yari ndaki imyaka myinshi mani warahiye waratagase man noti nyinshi ye abakunzi ba Azwan TV twamaze kumushikana mu bwami bwacu mu bwami bwa Azwan Media n'umusore Mr Mahiti umusore mwiza umusore akaze akundwa na mushikawe agakundwa na mushikanje siko none ye n'umujene akaze cyane n'umujene ari on trade mwimisi n'umujene ndakubwiye ko ari special ebana sinoma ndakubeshe ndakeshe Lomix nakubira akajambo kamwe uraberewe sana mzee thanks ewana uguhera hasi gushika hejuru nangaye tu atakabanga kabaye kumwe no misi batubwira ngo wambara ibintu by'amahoro gusa ndaki ya namahera tu mugabo shobora kuyavuga sanga mengo ukiyumvira kimengo ndiko ndababesha yo amba ibintu by'amasimba mwizosi niko bimeze tu ibi byose biva muri sibwa bwana shop kabisa no misi ngo abana bagafaranga ngo ni imvura amani makuru adusubira ngo so ari inji yari abo so tuache mablabla Lomix uri fresh and good uri good bomba kweli mzee twegere imbere kwanza gato mzee ndazi no musura twicarika n'abakunzi barashikiyego siko ga Lomix nuko nyene mzee baba hapa ni wewe kweli wewe hapa mzee umsijya bindi ko batatu beshi okay si bwa bwana ubu bwarakutse freestyle kwanza kana keza kantera
ndakabona umutima ugakubita pum pum nkumva shaka nkumva icaka nkameneka nkavyimbigwa oya basi nzanira fise big pool inyuma bumper jig jig mishetani kitandanu tanogewa nyuma teke teke muli teke teke napenda jege jege mashina kujezia yeah. Oh my god, wow. Unanikubarisha mzee. Low mix ndeka tubane ndagufana. Yeah, ntaso. Sha murabona ni low mix just machine. Twamaze kwishikira iwiwe araduhaye akameranje d'abord reka turindire ko aduha kandi low mix. So biri gutone no mino misi kumenga ni low mix atari karaboneka cyane ahubwo ariko avuga cyane mu mbuga bamwe bavuga ngo ni mu filmation ngabanda afise inoti low mix. Twakirike low mix mbe uri mu biki uri hehe uri mu kirere cyagute kutaboneka abantu benshi baguma baje bavuga ati low mix naboneka amakomentari yabaye menshi bimeze gute nemwe ni mumbonye bro kuko ubona ega ko twebwe dufise amatikire yo kwataka bizi turabatazi dushobora kukubura mugabo abandi biga imihari low mix tumizovu twoyizana kandi atari asoka ni kebo ntaboneka duga asoka yavyimbije ibiyo mzee ivyo bintu nivyo gamze sasa wowe ugomba ko bambona ku buntu gamani gabro none sabafana none abarimwe n'abafana abafana hariho umwanya wawo yuko bashobora kumbona amani so be low mix muri basi bivanye na movement iri kiravugwa ku izina ryawe low mix uno musi ninde ni giki low mix ni umustar bro w'igihugu ni umustar w'igihugu low mix oh my god turi kubona umustar w'igihugu sivyo none wagwana umustar w'igihugu low mix atari banga kuko urazi ko twari dupona kera mu kota kwa low mix fisa makuru avuga ko wewe ushobora kuba bari abantu bakuye amafaranga menshi inzo nk'iyi bro uri umujeni utarakwizana imyaka 20 muzee amahera wewe yakuye atari banga wewe si bya bindi abantu batubwira low mix nini low mix iyo ni siri ya kazi bro si ya kazi gani mzee wewe uko dosi reka mwiyoreze jambo rimwe low mix aha turi low mix yatsindaro low mix alapanze low mix ni wiwe jewe mvugirako ya Jenny wanje bro muziki nkore urampemba yo felicitation turi kwa low mix juste nubwo twokwirarira nta problème aya ntaso byaje gutega boss ni mihezagira imana yagusutsemwo cyane imihezagira atandukanye mzee low mix twapona umunike we ni gama misa ducako ni kebo man bro none turavukana mwe hituvukana ariko gamani urazi ko imana iheze low mix jinda guheruka la fois passé turi kumwe dupowesheje low mix ku garden imana ariko ubu ibaze kuza kurondera tuhasanga abaniga mu rupango ni gwawe none gamani sivyo mbe wa umbiza hari inyuma gamani hari yimbwa ibana ziboshe hari yako bro mwe misora remeye ma wena misi low mix moshi mzee siku hizo natisha man urakaze sana man nubuntu bw'Imana bro tabeshe kweli yego kweli nta code irimo ngaho nta code izo z'amakode muko murazana sindazumva so kama low mix numvise umengana umuntu ari baze cyane kumenga ibintu byose yo bafise muri no misi ivyo abantu babona nivyo bikanga ni akoresha son musique juste low mix ni gute muri no misi carrière yawe iri kiragenda ni gute benefice uri kurayibona muri no misi ntutuzinguwe utobwiye ko ibintu byose biri à rapport avec musique bivanye juste trésor yawe iri base muri musique yawe be ni gute low mix ari karakora muri no misi kugira tumubone nako tukamutinya kandi twarabaniga bo mu genge yiwe dupowana low mix ni giki si jewe naje ndabibona bishikira uko nyene bro ni imana iteri hezagira yego amakari y'umuziki yo uri kwigenda gute uri mu matuwa menshi ga boss sindabizi nimubibona none kweli yego ni kujya nyene muko murabibona je rero kuntu meze fide filmwe mbonye ikintu sinirengagiza nimba waberewe ndabuya waberewe nimba ukaze ndakubwira urakaze muzee uraremeye kandi rero kuburemeye wicunga abapeti abana ba demo mu muji aba ariko ntugire be low mix nakana kari hari ya mama yake mama yake papa ko mama yake pa bro none canke turi he none musore canke turi ya bakunzi ba Azwan TV mugomba mubone low mix ebane ni atari anaitwa Moshine mugomba mubone Moshine turamubona none yani Moshine jamani noma sana anatisha sana siku hizi murasa nabavyeyi babavyaye Musa ni imana yatureze oh my god none mwevite tumurabe none tumwereka abakunzi low mix aratugaye kavuga ko umukunzi we toshobora kumubona maintenant
Lomix kubera kugaye ku bantu bawe no araryamye no ndamukure mutiro ga bro aba nivyo birumvikana muze atari banga iyi nzu ihagaze ku miliyoni zingahe na mahera menshi bro tu ndashaka kuyavuga nimwe nama ndababwira wasame ngo ni kugara ni kwiyemera tu amahera ni menshi tu nirabona nangani harahera hari ibintu bisigaye gushirako tu ze uyo mino misura remeye hachi uraremeye sanje ngo nabisubira muraremeye thanks bro none Leo Mix umuziki wawe muri kino gihagaze gute bimeze gute uri gutegura gute umuziki wawe ari gishasha ufise canke umuziki wahagaritse no kwirira inoti gusa no umuziki ndabandanya nubu hariho shasha hariho shasha nimerije kuba gitwa gute atari banga ibanga tu namaze kuba ama coming soon maramaze kubona coming soon yitwa ntabishasha azoba ari wenyene cyangwa ni jeje nyene bro bisa ego nibaze n'inzu muzoyibonamo so hama Lomix jewe ndafite akantu nkunda kubaza kenshi turi kumwe n'umugeste imbere yanje Lomix ndiko ndabiraba ni umwe mu basore bazi kwidandaza bafise izina yego bafise ibyo bashoboye juste muri career industry so eske nka Lomix ana comment nani Lomix abavuga ko Imana yamuhezagiye nubwo benshi bavuga de bla blake iyo baje yashoboye kwinjira muri wa muryango nubwo tutawuzi juste tufa kuvimba natwe kubandi ngo nakani filmation sika umuntu ababonye yahezagiwe be Lomix niye strategy niye style niye formule niye technique akoresha kugira Lomix music iwe industry nitembagare ahubwo imugeze kuca bashaka komsa nk'ubu Lomix yana n'umuntu atagase n'umuntu aberewe ari wiwe agaritse abavuga baravuga be niye technique Lomix akoresha technique gusa ni gusenga ugakomeza ibikorwa ni mugapambara nyene mu bandi nkuko turi beshi bro wewe urasenga kweli bro urisi urabizi ku izina rya data yego ni rya mwana ndakese kweli Lomix just mashi turi kumwe n'umusenzi guys siko none bamaze kumva ino munsi n'urwaye ndazire mu izina rya mwana ndakese bro ino musi ndabizi neza kugaragaza gutaha yakite siko none kweli moshi so hama moshi reka tubaze ku bintu byerekeye career y'umuziki wawe nitukurire siko none tureke bijya tuje ku bintu ndabizi kenshi ubushaka ibyo tukubaza kandi binyene biri yakapora avec umuziki be Lomix hajya nk'umuntu atakuzi Lomix atangwe umuziki ryari je natangwe 2015 haje we nshaka gutangura hariho nk'intambamye ushobora kumbwira ziribaze cyane kugira utegure aho uzoshikira intambamye ni myinshi shobora kukubwira ati hari intambamye iyo ugasangira guteye ubwoba bro byizana ko unyoramwo kintu gikunda uciyumvamwo ugasanga bigenze good ariko nta gucirimo we cyaramaze gukemuka inoti ronsa tayari muziki ndashima Imana bro ndabishima byose uko biri kose kabisa yo hama reka twinjirere muri ntabishasha iri launch canke iri loading iracaye loading bro yo hama uri kurabiraba iyo mbe ntabishasha nibiki atabishasha nka Lomix ako gasije ka ntabishasha nitwepwe tutabishasha je na Dostibut catukurya ibintu manika twe bande tabishasha ga boss bishasha n'abaheters ntabishasha byabo kuko baraponda sana nk'iyo umuntu yitereye imbere ukamengo yateye imbere arushe ugasaka ko baraponda so ndababwira ati ntabishasha ariko muze we niwigeze uruha ko twapona ahubwo izi noti wiziwe ukeneye kubona izi noti sose yazo ino musi abakunzi ba Azwan TV ino musi turajya tuboregwe tunywe ino musi ndutana amaguru murabona ko turi kwa boss utuwenzoze naguhamagara boss we boss bro mano umujene nantera gutwenga guys so Lomix none ndukunda kubazaga Lomix be wowe kenshi hajya ana nk'ubu twe twaje tukubwira nk'amasije ngo Lomix ni filmation ni kwa bivaye n'ivyo natwe twumva mu barabara be Lomix yariko yumva nk'ama mauvaise commentaire juste ama commentaire ari mabi kuri we canke gute yiyakira wumvise ati abantu bagoma bavuga de bla bla ngo je ngo ndi eliminate ngo ndi filmation nka Lomix abayumva gute mbenga babomora imitwe muhuye ga boss je naco no bagira we Imana gusa niyo yobahana kuko niyo Imana mino misiga gukunda Imana sana kabisa umva Imana ntawe dad puske nanje na Dostibut izoduha yarabahaye take 5 my G reka tugire ko dusozera ikiganiro muze ni giki uwo bwira abafana bawe muri kano kanya kugira ngo itegura indirimbo yawe Dosti attendez
ntabishasha si juste wamaze kutubwira ko ntabishasha ntiwayiririmbiye jewe dosti canke ujya juste wayiririmbiye umuntu w'umuhetazi be umuhetazi kumuna tumva nka twebwe tuba tubabayeretre qu'est-ce que hetazi Hetazi ni babana usanga mukundanye n'umudada gumaji waba bavuga amajambo menshi mengo ni ntumwa kandi utamutumye. Juste kuri wewe umuhetazi canke kuri twese n'umuntu mubi umuntu atagomba kushikaho ubushaka kwishikira wenyene. Ya abantu bose babana Azwan Media kuri twebwe n'abahetazi sio gadosi. Yo hama reka tugire ko twumve sije na idea yo ndirimbo. Leo mix just machine. Problem. Moshi. Yeah. Nabishasha wamesema eti mimi nitakuchezea longo zawa we don't care kutusema vibaya tushazoea. Oh my god yo nabishasha mwumvise itakuwa kali sana mzee boss kubera ikijosho cyane ga boss repetition nyinshi ni bwa buryohe batubwira buvali ahandi ha uko mu bivuga kose ntaso kabisa ni Goliath yanditse ni Goliath yanditse canke ni Leo mix bro oh my god umwanditsi mwiza hariya hasi niho hashobora kuba arakora musaidia Leo mix aratwemereye ko abani hariya siko none nako tujari shaingia mzee acha bro muryango wagutse yareka si byabose bro yo hamambe ntabishasha yo bari true story canke waririmviye bivanye nuko jewe nshobora kuba mfise umuhetaza atabishasha doti buja quelque umujama wacu nyene cyo vyumva kabasanga afise na wundi muntu umuhetazi wiwe canke ni true story byarakubaye ko nyene abantu nyene barababa bikuri wowe irashobora kuba true story kuri jewe mugabo ikaba message kuri bose kuko ni ibintu bishikira bose. Yo gusa ndabishimye kubera wishuye neza Leo mix so hama byiza kugumana nawe no byiza no kwipurana nawe abakuzi ba Azwan TV ndabizi baryohewe nitwababeshe twaberetse ko ni Leo mix suruseseshwa rumuri ubu aba iwiwe man nimba mari no muzi ko Leo mix mosh just machine apanze canke abahandi hantu yatsindaro ibana ivyo bashire nko kruwa just machine afise iwiwe siko ga boss. Yes sir. So hari kibazo bashaka ko tukubata tutakubajije? Yes sir. Ngira. Oya hari kibazo wumva ushaka ko twari kukubaza tutakubajije? Ni mwambajije yuko no bandi muri label. Yo okay mbe ni Leo mix yoba asanzwe ari muri label. Quel label? Azwan Media. Yo ni Leo mix muri bimwe man. Oh my god. No kubiki manager atabitubwiye none. Manager ntabyo yatubwiye man. Yo murabona ni Azwan we are the one juste turi umuryango umwe turi umwe with 6 Azwan dosi buja Azwan avec just machine Azwan. So byiza kuyaga nawe bro. Cyari bicyoshe sana. Akantu saba abakunzi bari muri rusangi. Nibagume bari ku murongo bitegurira ikintu gishasha cy'ikibombe. Asengera ni Leo mix asengera he? Aho sengera hose ni deni bro. Nk'umuntu ashaka kumenya ati Leo mix asengera hajya agara nk'umuntu ashaka kugenda gusenga muri Methodiste libre kubera ko yumvise Leo mix ariyo yinjirira nanje nk'ubu ndumutema mugumbwe ko ndumugaturi kusanga notse ndi umukatolika. Oh my god vyiza sha boss kabisa cyari byiza kuyaga nawe Leo mix thanks bro asante sana wasakiriye fresh nuko utubwira ngo rindira ikiganiro gihere imisosi turakubita bakunzi ba Azwan ikiganiro kiraheze tugiye muri after party tugiye tutangure gutagata Leo mix nizere kuvyo atubwiye atari amajambo no tugiye dutagata yes sir. Yo yari with 6 avec Leo mix just machine twari wiwe ariko twari mu cicaro ca Azwan Media avec dosi buja twabigize neza twabigize fresh byaryoshe abagibabaye benshi Leo mix hari abantu bose twarenganya hari abajya n'abantu bawe bose n'abagenzi banje abakunzi banje bro. Twabibonye twese abakunzi ba Azwan TV mwabonye ko kwa Leo mix ni gwitaha umunsi waje kumugirira nabi uzohasanga isore canka batamatama bazokubaza ukeneye Leo mix wirambire take 5 my G take 5 mzee ciao